Abantu benshi babayeho nabi, babayeho badafise intumbero atari uko babuze ubushobozi kubera yuko batibaza ibibazo bikenewe, questions zikenewe cyane mu buzima. Muri ino video mumara gusangiza questions zitanu zishobora guhindura ubuzima bwawe n'uburyo wiyumvira. Kadutangure kuri question ya mbere. Kandi nifuza yuko uraba ino video gushika ku mpera ko ndazi neza yuko zino questions zishobora guhindura ubuzima bwawe n'uburyo wiyumvira. Question ya mbere ni kwibaza uti nihe ntumbero yanje? Kandi kubera iki nifuza gushika kuri iyi ntumbero? Niyo objectif yanje. Kandi kubera iki nifuza gushika kuri ino objectif? Kumenya ku objectif ya kumenya intumbero yawe niyo ntambwe ya mbere yo gushika ku iterambere wipfuza. Kumenya objectif biguha motivation, kumenya impamvu yawe bituma ugira motivation yo kubandanya yo gukora. Ntushobora gufata urugendo utazi yuko urerekeza, ntushobora gufata urugendo udafise intumbero, ntushobora gufata urugendo udafise objectif iyo uri kurerekeza. Rero ni vyiza kwibaza objectif ufise mu buzima no kwibaza impamvu wifuza gushika kuri no objectif. Impamvu wifuza gushika kuri iyo objectif no kubera ukeneye ubwigenge mu vy'amafaranga, ubwigenge mu mibereho. Niyo mpamvu wifuza gushika kuri no objectif. Kandi nimba ufise objectif uyandike ku rupapuro ko biroroshe cyane yuko ushobora kuyibuka, biroroshe cyane yuko ushobora kuyikorerako mu gihe wayanditse ku rupapuro. Sinumva yuko buri kintu cyose ushize ku rupapuro ugishikako siko bisigura, ariko biguha motivation buri munsi y'ukibonye, biguha motivation yo kubandanya yo gukora. Ubushakashatsi bwakozwe kuri Harvard Business Review bwerekana yuko abantu bafixa indoto, bashiraho indoto, bafise amahirwe menshi y'ibice 30% yo kuzihayariza paraporo y'abantu batabikora. Rero ni vyiza yuko ushiraho objectif, ni vyiza yuko ushiraho indoto wifuza gushikako mu buzima. Ikibazo kigira kabiri nifuza yuko kwibaza kandi ushobora guhindura ubuzima bwawe n'uburyo wiyumvira. Ni kwibaza uti nizihe ngeso, nizihe habitude nkeneye gushiraho kugira ngo ushike ku iterambere nifuza. Ubuzima bwacu, iterambere twifuza rihagaze mu bikorwa dukora buri munsi, rihagaze mu ngeso dushiraho za buri munsi. Rero ikintu nkeneye yuko ukora hano ni kwibaza uti nizihe ngeso mbi mfise kugira ngo ndazisubirize n'ingeso nziza, ingeso ziri unproductive zigusubiza inyuma zituma udatera imbere, uzisubirize n'ingeso ziri productive zituma utera imbere. Kino kibazo nkeneye yuko ucibaza, ushireho ingeso nziza zishobora gutuma utera imbere. Ingeso mbi ukora urazifise, ushobora kuba umara umwanya munini kuri rezo social, ushobora kuba udafise amasaha meza yo kuryamirako n'amasaha yo kuvyukirako, niyo ni ingeso mbi. Ushobora kuba wirigura uratembera udafise objectif, ushobora kuba wirigura urakora ibi n'ibi bitagira intumbero. Ingeso mbi ugasanga nuriko uragira ingeso nziza zituma utera imbere. Rero fata urupapuro widentify ingeso mbi ufise uzisubirize n'ingeso nziza. Ushobora kuba uriko urakora bintu ariko utazi neza yuko ivyo uriko urakora ari bibi. Rero ni vyiza yuko umenye ivyo bintu kugira ngo ushobore kubihindura. Umwanditsi w'igitabo Atomic Habits James Clear niwe ayivuga neza. Aravuga ati ingeso dufise za buri munsi zifise impact nini ku iterambere ryacu, yaba ku iterambere ryacu n'ubucuti dufitaniye n'abandi bantu. Rero ni vyiza yuko widentify ingeso mbi ufise hanyuma uzisubirize n'ingeso nziza. Nimba utahora ukora bino, nimba utahora ukunda gushira mu ngiro bino ukabishira mu ngiro, ingeso nziza zituma utera imbere zirahari nyinshi. Rezo habitude nto za buri munsi nizo zivamo iterambere wipfuza, kandi nizo zituma ushika kuri objectif wifuza mu buzima. Ikibazo kigira gatatu nifuza yuko ukwibaza ni kwibaza uti n'uyuhe muntu nkeneye ko dukorana, n'uhe muntu twokoraborana kugira ngo ushike kuri objectif zanje. Kino kintu kirakenewe cyane. Nimba ushaka gushika ku ndoto zawe, rimwe na rimwe birakenewe yuko ukorana n'abandi bantu, ko biragoye cyane yuko ushika ku ndoto zawe mu gihe utari kurakorana n'abandi bantu. Yego ushobora kubikora, nimba ushobora kubikora ubwawe nta kibazo, nimba ushobora gukorana n'abandi bantu nta kibazo navyo nyine, ariko birakenewe cyane yuko ukoraborana n'abandi bantu, ko mu gihe uri kurakorana n'abandi bantu ibintu realization, ibintu uri kurakora birihuta cyane paraporo yuko wowe nyine ubwawe uvyikorera ubwawe. Nimba ari muri business urakenewe yuko ukorana n'abandi bantu, partenariat birakenewe yuko ukorana n'abandi bantu. Yumvira ikintu bita networking, gukorana n'abandi bantu, na cyane cyane ukorana n'abantu beza, abantu bari positive, abantu biyumvira neza, abantu mufise vision zimwe, abantu mufise objectif zimwe. Nukorana n'abantu mudasangiye ivyumviro, nukorana n'abantu mudafise vision zimwe, nukorana n'abantu mudafise objectif zimwe,
korana n'abantu beza, abantu bashobora kukuduza hejuru, abantu bashobora kuguha impanuro, abantu bashobora gutuma utera imbere. Iyumvira abantu mutemberana, iyumvira abantu mukorana ku kazi, iyumvira abantu nyene ba hafi mufise vision zimwe mushobora gukorana. Ushobora kuba ufise business, rimwe na rimwe ukeneye uko ukorana n'abandi bantu, ukeneye kuronka ubuhanuzi kugira ngo iyo business uyikore neza, ukeneye ibyo bita mentorship, ubuhanuzi, ukeneye kurondera umuntu yateye imbere, umuntu yakoze iyo business aguha ubuhanuzi bw'ukuntu ushobora nawe gushika kuri iyo business kugira ngo ushobore kuronka amafaranga. Rero ni vyiza yuko wiyumvira abantu mushobora gukolaborana kugira ngo ushobore gutera imbere. Ikibazo kigira kane nifuza yuko wibaza kandi gikenewe cane cane ni kwibaza uti eske nditeguye kugira sacrifice ku munezero w'aka kanya kugira ngo ngire umunezero ejo haza. Ivyo bita short term pleasure versus long term pleasure, umunezero w'aka kanya n'umunezero w'ejo haza. Simvuze yuko kugira umunezero vy'aka kanya bidakenewe cyane, kugira umunezero, kwitaho, kwinezereza vy'aka kanya birakenewe cyane, ariko ikibazo abantu bafise nuko abantu binezereza vy'aka kanya bakibagira ibizobabesha hejuru, ugasanga ariko adepansa amafaranga menshi mu munezero w'aka kanya, akibagira yuko ejo akeneye kubaho, akibagira yuko ejo akeneye kwitaho imigambi yiwe, ugasanga nta discipline afise y'aka kanya, ugasanga ariko aritaho ibintu bimuha umunezero vy'aka kanya, akibagira ejo haza. Rero nkeneye yuko ugira discipline, umenye yuko indoto zawe ziri au long terme par rapport ya au court terme, uko ibintu byinshi wifuza gushikako biri au long terme, ntabwo biri au court terme. Nimba witaho ibintu vy'aka kanya, umenye yuko ufise ikibazo, ilifo yuko utandukanya kino kintu. Hari ikintu bita instant gratification, ni kwinezereza vy'ako kanya, nico bita delayed gratification, kwinezereza vy'ejo haza. Rero nimba ari ibintu bigusunikira gukora icyo utategezwa gukora, ivyo bintu bikureho. Ari ikintu bita désintoxication dopamine detox. Ndavuga dopamine, désintoxication dopamine ni kwirengagiza ivyo bintu ukunda ariko bitagufitiye akamaro, cyangwa bishobora kuba bigufitiye akamaro ukitaho ibintu ukunda cyane, ibintu ukeneye. Kuko ikintu ukeneye n'ikintu ushaka mu buzima biratandukanye. Ikintu ushaka ukibuza, ubuzima burabandanya, ariko ikintu ukeneye ukibuza, ubuzima burahagara. Par exemple, amazi ntuyashaka, urayakeneye. Iyo uvuze uti amazi ndayashaka, uyabuze nta kibazo, ariko uvuze amazi ndayakeneye, uyabuze hari ikibazo, ko ikintu ukeneye nico gikenewe cyane mu buzima. Rero ifo yuko widentify ivyo bintu bigusunikira gukora ivyo utategezwa gukora. Ikibazo kigira gatanu ari naco cyanyuma nkeneye kugusangiza, kivuga kiti nubihe muntu nkeneye guhinduka kugira ngo mbeho ubuzima nifuza, kugira ngo shike kuri objectif nifuza. Kino kibazo kirakenewe cyane. Ikibazo abantu dufise nuko twifuza kuronka, nuko twifuza gushika kuri bino tutarahinduka. Il faut être avant d'avoir. Ino principe irakenewe cyane. Ntushobora kuronka ibintu mu buzima, ntushobora gushika kuri objectif wipfuza mu gihe utarahinduka. Mu gihe utarahinduka, uko guhinduka rero ndiko ndavuga ni guhindura uburyo wiyumvira, ni guhindura ingeso mbi ufise, ni guhindura uburyo wikomporta, uburyo wiyumvira. Nimba wiyumvira negativement ukiyumvira positivement, nimba utaho ukora bino ugakora bino. Ushobora kwigira no ku bantu bateye imbere, ukavuga uti none uno muntu yateye imbere gute, yiyumvira gute, yarafise ihe motivation, yabigenjeje gute, yakora gute, yarafise ingeso zimeze gute, habitude yarafise yakora buri munsi zari zimeze gute kugira ngo ashobore gushika ku iterambere yifuza. Rero ushobora gushika kuri objectif zawe utarahinduka. Gikuru ni guhinduka. Ino principe iroroshe, manza wiyumvire nkeneye guhinduka gute. Nimba udaho urondera ubumenyi, urondera ubumenyi, kuko guhinduka ni kwa kurondera ubumenyi, uyinvestise muri wewe nyene, urondera ikintu cyotuma uhinduka ushika ku iterambere wifuza. Nimba wari ufise ingeso mbi, uzisubirise n'ingeso nziza, ingeso ziri unproductive zigusubiza inyuma, zituma udatera imbere, uzisubirize n'ingeso ziri productive zituma utera imbere. Ni kwa guhinduka nyene ndiko ndavuga. Bijya byose navuze mu bijya bibazo byose navuze mu nkita ku ntango, byose bihagaze ku guhinduka. Utarahinduka ntushobora kuronka ikintu wifuza mu buzima. Rero nimba ino video yakugiriye akamaro, ndizere yuko ushobora gukora subscribe kuri channel yanje,
kandi niwakora subscribe tuzobana no mu yandi ma video aho nkora ama video agaruka kuri development personnel, ama video ashobora guhindura ubuzima bwawe, ashobora guhindura ubuzima uburyo wiyumvira kugira ngo ushobore gushika ku iterambere wifuza.